akazi kacu ka Eko Cash wikuyemo ubunebwe ukikuramwo isoni kwako niko kubango jewe ngo naraciye ku ntebe y'ishuri ngo sinoyerera mwibarabara nambaye ijire ubuzima ni cash ndamaze imyaka irenga 8 gato nkora Eko Cash byatanguye ngiheza amashuri abona ubonye urashobora guheza amashuri kuronka akazi ntibyoroshe yego naragira ubwoba cyane kuko sinanizi sokre y'akazi nk'ibitangura sinarizi ko arakazi ariko ukwezi kwa mbere guhetse abona saa sita y'ijoro ku kadomo message irakorotse ndavye gutya asanga amahera yatibutse nace ngo ati bya bintu nakazi abantu batinya kugakora bakabanza bakaraba bagakora bamaze guca ubwenge bashize ubwenge ku gihe ukuntu tubayeho ukaraba ukuntu umuntu aba yambaye ukaraba telefone abayitabirako ugacibona ati kumbura ya Eko Cash irahemba Eko Cash yankuye kure misanzu giheza amashure nta mafaranga ubu fise kandi kugora abavyeyi ngo mpa mahera nkeneye iki oya haraheze imyaka nk'itanu nkora Eko Cash manda y'umushinga amateka urayimaze nta kindi nkora Eko Cash nakazi uvimwe atanu mwe mumvikanye kwa gushore yego byoroshe kuko kujya umuntu avyuka atonda mu biro mu kazi nawe ni kuvyuka uhitanijire yawe ukagenda nkugiye ku kazi kujya nyene kanatsinda ubugiye no ku kazi ugereranije na mahera angaho udashobora kubura ku munsi nk'inyungu mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabaye kuri micro ni jewe nyene Juste Gale kelmo fumorsa ke Black Machine Black behind the camera mwitu musaza twabakuyaho muri tubazana ngaha no munsi twaje tubayagire umwuga abantu benshi bakengera ariko uko ni cabwenge abantu bize amashure maremare ukabatunga kandi badateye ugwamo ego mwabonye aho muciye abasha ba Eko Cash mbega uno mwuga uri gukora urwaruka rwinshi ruheje amashuri ya kaminuza nayisumbuye uri kuratunga imiryango buke bukatagwamo runini uba ari umwuga utunganije gute umuntu kugira bumuaja hasabwa iki yunguka gute ivitse kuganira ariko nakubwira ko turaza no guhura n'abaja ba Eko Cash batuyagire batubwire narijya twama twumva ko benshi bavuga ngo n'umwuga wa poire ngo n'umwuga w'abantu biza amashure ariko baca bahera aho nyene kugira ngo baronke experience y'akazi nivyo tuza kuganira ariko vyongeye nkeza abakozi bose ba Eko Cash kuko murakemura ibibazo vyinshi murabizi sindi hafi ndi ruguru bampera inamanuka nzoguha nagiye ku kazi ndungikira umuboyi ategura ivyo mwijoro ni vyinshi cyane bamba badufashije cyo sidahindura nitwa Juste Gale kelmo fumorsa ke Black Machine Black behind the camera mwitu musaza kumana natwe kwa kuri ahandi cy'amasikomera nuko rero nkuko nababwiye turi muri Eko Cash aho ndi kumwe no mu bakozi ba Eko Cash nawe sundi mwita Raisa ndabaramutsa Raisa mahoro cyane nizera ko mumeze neza turashima Imana mumve ko tugiye kubona turi muri kino kibanza murakoze cyane nariko ndababwira mu ntangamarara abadukurikirana ko tuje kuraba ahantu hatunze abantu benshi kandi baciye ubwenge abahejeje amakaminuza abahejeje amashuri yisumbuye eka n'abandi bafise ivyo bize mu buzima mwamwiyumva gute nka Eko Cash nka Eko Cash tuba twiyumva neza kuko ni kimwe mu gisata gifasha abantu batandukanye uhereye ku bakozi ku bajan eka n'abakiriya baraharonkera koyo kuko baciye muri Eko Cash bararonka uburusho butandukanye bataronka mu yandi mashirahamwe niye ntumbero ya Eko Cash intumbero ya Eko Cash ya mbere nuko abakiriya bose baronka abaja babafasha vyoroshe iyo niyo ntumbero ya mbere dufise muri kino gihe tugafasha abaja kandi kugira ngo baronke amakashe n'ama electronique batarinze gucumukura murakoze cyane muriko murabitubwira ku kintu kijanye no kwiyandikisha muri Eko Cash canke kugira ngo umuntu ashobore gukoresha Eko Cash tunabakeze ko kwiyandikisha ibisigaye binyaruka murakoze cyane mwabigize mu ntumbero yayo twabigize mu ntumbero yuko tworohereza abaja nkuko twabivuze kandi tugafasha abakiriya kugira ngo igihe cyose bakeneye umwaja haba aho Bujumbura canke hagati mu gihugu biborohere batarinze gucumukura ubu turiko turegera cyane aba agent tubegera tubasaba yuko bo bandanya
gushikira abakiriya kugira ngo umukiriya abituye bamutunganirize bitarinze kugorana. Tugaca duhamagarira abakiriya bose kubandanya bakoresha EcoCash, tubabwira yuko igihe cyose bifujije kurotira abaje bariho kugira ngo bashobore kubafasha. Tukababwira yuko amabanki atandukanye ashobora kubafasha, harimwo na post iri mu gihugu cyose. Mu gihe wose bifuje kurotira biraborohera cyane. Tusigaye tubona ba diaspora basigaye batwenga mu gifaransa kubera EcoCash. Ego. Ivyo navyo vyaje gute? Ivyo vyaje muri ya ntumbero yo korohereza abakiriya bacu. Turakorana n'ibindi bisata vyo hanze, aho umuntu ari hanze ashobora kurungika amahera akashikira umunwanyi bitarinze kugorana. Bisigura yuko ararungika hanyuma umunwanyi akayaronka muri EcoCash yiwe agaheza akayarotira bitarinze kugorana. Hariho amasite bacako benshi barayazi bagaheza bakarungika vyoroshe. Ko murabitubwira ako cyo tugaruka ubuzima kumufatanya bikorwa na benshi bakunze kwita umwaje. Umuntu umwaje wa EcoCash abamerewe gute? Ubuzima bwiwe nakazi mwaremye kugira umurundi ashobore kubaho narije turi mu mbona kazi rose. Twarashizeho ico gisata kugira ngo abaje bashobore kudufasha aho twe durashobora gushika, kuko murabona yuko abanyagihugu ni benshi cyane kandi birasaba yuko turondera abafatanya bikorwa kugira ngo borohereze babakiriya. Biratuma rero abaje begera cyane kuko nibo begereye cyane abanyagihugu, bakabafasha kubika, kubikura no mu bindi byose baba bakeneye. Tunababwira yuko mu gihe umunyagihugu agize ikibazo arashobora kwegera umwaje akamutunganiriza mu kumufasha mu gihe yagize ikibazo, canke agatelefona ku 144 bakamufasha vyoroshe. Biko murabitubwira dusubire tugaruke gatoya. Umuntu kugira umwaje yego bisaba iki? Biroroshe cyane, ubu byaranoroshe gusumba kuko ubwa mbere byarafata akanya, ariko tubabwira yuko mu munsi umwe gusa umuntu akeneye kuba umwaja arashobora kuronka kodanje. Ibisabwa nuko icambere na mbere abafise karangamuntu, akaba afise nimero ya Econet imwanditseko, hanyuma agaheza akariha igitasi muri komine akoreramo muri ya ntumbero yo gufasha leta mu bikorwa bitandukanye, kuko umwaja no kubwira yuko arafasha na leta kuko muri iryo kori atanga hari ico bifasha ku gihugu. Uriko murabitubwira tuvuge ko kuba umwaje wa EcoCash ushobora kuba umwuga uhindura ubuzima bw'umuntu haba kuri we no mu muryango wiwe. N'umwuga kuko hariho uburyo baronka ico twita amakomisiyo. Igihe bakoze neza EcoCash bararonka amakomisiyo atandukanye, ivyo bikamufasha kwikenura mu bintu bitandukanye abakeneye mu buzima bwa misi yose, kuko ugiye kubiraba hariho n'abantu abantu bakoze EcoCash kuva imyaka baragize ico bakuramwo, kandi hariho ahantu bigejeje bivanye n'ukungene bakoranye na EcoCash. Tuma tuje kuraba kuri terrain baba bamerewe. Hari akajambo k'agakingarubwiho tubwira nk'umwe mu bakora muri EcoCash? Ico nobabwira nuko unye ama-cash n'ama electronic bayaronka vyoroshe. Twaragerageje uko dushoboye kose, turakorana n'amabanki atandukanye, ubu nta kibazo gihari c'ama-cash n'ama electronic. Ikindi twababwira nuko vuba cyane turagiye kubashiriraho akandi karusho katari gahari, tunashireho na tombora kubaja, tunabamenyesha yuko abazofasha cyane abakiriya haba kubika no kubikura bazoronka karusho ugereranije no muri aka kanya twari turiwe. Yego. Twashimire cyane. Murakoze cyane. Mukanya gato tuguma tuje kuri terra. Turaho ubuzima bw'abana bantu. Imisi yose bavyuka batumvikanye n'umuntu n'umwe ko aza kubashorera, ariko bagatunga imiryango. Bamwe bafise amadiploma akomeye, abandi baraciga, abandi nabo bafise indoto zo kuba abantu bakomeye ariko bahereye muri EcoCash. Kumana natwe. Murakoze cyane. Nkuko nabikubwiye rero turaza gushika no kuri terra. Turaba ubuzima bwa bamwe mu bafatanya bikorwa na EcoCash, kuko ukora na EcoCash ntuba uri umukozi wa EcoCash, uba uri umupartenaire mu gifaransa kwa vyumva neza. Ndakora musanya kubaho. Ndabaramukije namwe musagaye.
babita abandi banyita Shimirimana Bosco. Shimirimana Bosco. Yego. Wiyumva gute wambaye uwo mwambaro? Umwambaro ndawambaye niyumva neza cyane, ibiro biriyongera. Yego. Yego, hani yo njamye ndawisegura tu. Yego. Nimba atari banga, umaze imyaka ingaho ukora Eco Cash? Bo, ndamaze imyaka irenga 8 gato nkora Eco Cash. Manda y'umukuru w'igihugu. Irenga ku mwaka twara. Yego. Wow. Niyindi iracyarenga. Tubwire. Vyatanguye gute kugira ngo utangure gukorana na Eco Cash? Byatanguye ngiheza amashuri. Abona ubonye urashobora guheza amashuri kuronka akazi ntibyoroshe. Yego. Ariko rero hamwe n'ivyo nariyumviriye ukuntu noba ndibeshejeho avayo ku muntu aronka akazi. Ndavuga ati reka negere ku Cash nkorane na Eco Cash. Haraciye umwanya ungana gute ushomere? Hari haciye nk'umwaka umwe nicaye muhira. Ariko ndashira ubwenge ku gihe. Ndavuga ati reka ntembere nkubitejya no hino ndabutuntu ukuntu noba ndisumamo. Sinagiye gukora ikiyede. Oya, nagiye gukorana na Eco Cash. Wari ufise umutahe? Oya, nta mutahe nari mfise. Narabajije ndumviriza ukuntu bikorwa. Hama nasubira ku muhanda muhira. Ndabiganira ukuntu bimeze, ukuntu notangura kwibeshaho buke buke. Hama muhira baramfata ukuboko, barampa umutahe mukeya, ndatangura ndarondeza buke buke. Umunsi wa mbere wambara iyo jire wari wiyumva gute? Umunsi wa mbere nambara iyo jire ntabwo wagira yuko ubwiye umuntu ati tubafashe yuhava kubwira nabi canke naho ntiyumve igisabo cyawe? Naragira ubwoba cyane kuko sinanizi sokre y'akazi. Rero ariko uko iminsi yagiye irahera, kwanza maze kubona ukwezi guheze nkabona ukuntu bigenze, naciye mvuga ati aterega bya bintu n'akazi. Ariko ubwa mbere nk'ibitangura sinarinzi ko arakazi. Ariko ukwezi kwa mbere guheze nkabona saa sita y'ijoro ku kadomo message irakorotse. Ndavye gutya nsanga amahera yatibutse, naciye mvuga ati bya bintu n'akazi. Ukwezi kwa kabiri niho naciye mvuga ati bwa bundi rero ngiye guhuma mwibarabara, uduhura wese nije namwinginga nkavuga ati aturibuka kugira depo no kurotira. Ati depo ni ku buntu, kurotira bagukata amafaranga make yabaho. Kubera nayo namaze kubona sekre yako kazi ukuntu bimeze. Yego. Wow. Ubuzima burabandanyije. Ubuzima bw'umuntu akorana na Eco Cash bomeze gute? Umunsi wanyu upanze gute? Ubuzima bw'umuntu akorana na Eco Cash umaze kubimenyera umunsi upanze neza. Kuko kujya umuntu avyuka atonda mu biro mu kazi, nawe ni kuvyuka uhitana ijire yawe. Ugatora ijire yawe ukagenda nkugiye ku kazi kujya nyene kanatsinda ubugiye no ku kazi. Yego, ukagenda wiyumva neza, wumva nyene ko ari akazi kakubeshejeho atangorane nimwe. Nakazi uvimwe ratanu mwe mumvikanye kwa gushorera. Yego, byoroshe. Biroroshe cyane, bigora niyo utaramenyera. Kuko ibi bintu ni ibintu dukeneranira keshi. Ahubwo hari igihe uteba kuvyuka ugasanga abari bagukeneye biranze. Ubu rero kuva aho tumenyeye sokere y'aka kazi, ubu mu kuvyuka turatanguramo. Kuko hariho uba yararanyisha ida y'amahera avuga ati jewe buraca ryari ndayatore gute. Rero ubu uvuga ati reka jewe gende ijya mbere. Abeje ntangura gushika mw'ibarabara ryo bwa mbere burije ntangura kuyakora. Yego. Wow. Cya bintu birakomeye cyane cyane. Tubwire agakazi. Hari abantu benshi babona mw'ibarabara bakabona umengana akazi gasanzwe cyane, abandi bamwe bakabona umengana akazi karaho nyene. Wewe wamenye ibanga ryo gukorana na Eco Cash. Akabijya ka Eco Cash nakahe? Akabijya ka Eco Cash cyambere na mbere nobwira abantu batinya kugakora, bakabanza bakaraba bagakora bamaze guca ubwenge, bashize ubwenge ku gihe ukuntu tubayeho. Ukaraba ukuntu umuntu aba yambaye, ukaraba telefone abayitabirako, ugacibona ati kumbure ya Eco Cash irahemba. Ba bantu bakorera abantu babahemba, ntibakorera ubusa. Uti mwambaye amafaranga? Umuntu mu kugira ubona akazi ko kamuhemba ubanza kumuraba n'ukuntu aba ameze, ukavuga ati atujya muntu noneho umuntu yagucira uruhande cyo wibwira ko afise akazi. Yego, urabona ko tuba dutandukanye n'abakora ubundi buzi bubaye. Twebwe mfata yuko kabisa akazi kacu ka Eco Cash wikuyemo ubunebwe ukikuramo isoni kwako niko kuvuga ngo jewe ngo naraciye ku ntebe y'ishuri ngo sinoyerera mw'ibarabara nambaye ijire. Ubuzima ni cash. Ubuzima ni cash. Yego. Bigenda gute hageze kwandika abantu? Hamakuru avuga ko ubu kwiyandikisha muri Eco Cash bisanzwe kandi binyaruka cyane. Wewe nk'umuwaje wa Eco Cash ubivuga kwiki?
kuva aho utanguriye kumbariza ico kibazo uwo nandika nk'ubu ndamuhejeje biroroshe cyane ntikompoza gusa mbamejeje ni nk'umwanya wo gukubita urugohe ye basha kujya nyene sayitera amasegonda ni kujya nyene wewe ntebwa nawe umbwira akabanga ka ukeneye gushiramo yego ugerageje kuraba ingene mukorana n'ama equipe ya EcoCash bimeze gute iyo muri ku rubuga iyo muri kuri terre bimeze neza cyane EcoCash yarabyoroheje twebwe nko muri equipe tuba dusanzwe dukorana ku kazi tuba tuzinanye tuba twizeranye wewe ushobora kuba waciye hirya undi agaca hino umwe akaronka umukiriya arungikira ata electronic ufise aca yikora kuri mugenzi we akamubwira ati ntiza je ndarose umukiriya gutya kugira ngo ndamugire depot cyangwa ndamurungikire biroroshe cyane kuko twe duhana ku buntu umuntu uramugurana hama nawe akagenda kuri EcoCash akaronera electronic hama akagusubiza electronic zawe byoroshe cyane muravye ma service mutanga ingene mufasha abakiriya murabona ko hari ico afasha mujanye n'iterambere n'ubutunzi bw'igihugu yego kuko murajya amahera babakata hajya amahera bakata abakiriya bariko bararutira hajya haravamwe amakori yinjira mu gihugu ugaca usanga rero muri ka kazi kiwacu ka buke natwe turiko turinjiriza igihugu yego guhanahana hagati y'abaja bimeze gute biroroha bisabiki biroroshe cyane ni ku buntu nukuba umuhaja mugenzi abafise nomero y'ugwaja twe iyo turiko tuhanahaja ni kuri gusa nta kintu na kimwe bisaba yego nukubuzi nomero code aja yo mubaja mugenzi wawe hamuga kuri wawe ukamushirira iwawe nawe akagenda kuyatora akagusubiza atangorane nini yego kubijanye n'ibiciro naho kubagira amadepo kubarotira cyangwa bagira ama transfer bimeze gute ibiciro bimeze neza cyane depo ni kuri gusa kurotira naho n'amahera bakata amahera makeya cyane abaho paraporo y'indi mihoro arico gituma duhamagarira abantu benshi gukoresha EcoCash nkuko bayikoresha mbere abantu bahora bayikoresha ubwa mbere barazi seke ya EcoCash yego barazi ukuntu EcoCash twara amahera make nta busuma burimwo bya bindi wumva ngo amahera yari muri konti yanjye ngo barayajanye muri EcoCash ibyo nta biriyo niyo bishitse ukihenda service zawo byo kuyagusubiza biroroha cyane abaje nabo muravye amakomisiyo muronka hari ico mufise mu bivugako ni meza cyane kiretse yuko ibintu abona ubuzima buguma buzimba bakarabagaza uko ubuzima buzimba nabo bakaraba ukuntu bazaye baragira akantu kugira natwe tubandanye badutera intege tubandanye koroherwa mu kazi kacu murakoze cyane murakoze nawe ndabura ko ndi kumwe n'undi mufatanya bikorwa wa EcoCash ndabaramusanya kubaho murakoze cyane amahoro y'Imana yego babita bande nitwa Micheline Ntagatimana yego bawuyumva gute wambaye jire numva neza numva ndyohewe kubera jire yanguye kure yego watanguye ryari gukora EcoCash haraheze imyaka nk'itanu gukora EcoCash manda y'umushinga amateka urayimaze vyagenze gute uwo munsi wabitanguye gute bon wari uvuye mu biki wagomba uje mu biki nari mvuye ku ishure ntegeje imanite akazi mugenzi wanje akambwiye ati rero nta kwicara ngo nkwereke aho tuba turaraba yo twifashisha turaronka yo twifashisha nta kibazo ni hehe ngo tugende muri EcoCash dukorera kuri tere bara umutahe n'uwiwawe hama tukaza turakira abakiriya tubugurura EcoCash twongera tubagira depot na roti yego cyanda numva ni bon nshitse kuri tere naragiye duhamagara abakiriya bakaza twabwira ibyiza bya EcoCash hama bamwe barabyemera ati genda udayifite EcoCash tukaca dutera tuyimugururira afise n'amahera tumugirira depo akabika byarakoreye kuronka umutahe umutahe niho byanyoroheye ariko kubera ababyeyi bari bakihari bose naragiye ndiganira ababyeyi banje baca barampa umutahe mutoya bavuga ati tudufise munini muga turaguha ubu buratanguza mutoya ndakumva neza gukora EcoCash n'ibisaba umutahe munini urashobora guhera no kuri make ego urahera kuri make petit à petit ugenda uraduga ugasanga warosa agatahe kisununura ubuzima bw'umukozi wa EcoCash buba bumeze gute umunsi wawe upanze gute umunsi ndabyuka mu gitondo nyikuramo ubunebwe navuga ati jewe rero ngiye kurondera ubuzima ndahitana akagire kanje n'aka gatarife nkaca ngenda
tugahura n'abakiriya nkabagira depo nkongera nkabagira rotre ndazinduka nkasize nkabashitse kuri tere hama nkabakira abakiriya abakeneye kurungika n'abakeneye rotre ego ndakumva neza utonze ku kazi jire yawe ni isuka sabye jire yawe ni isuka ego igeranye n'isuka mu sanzwe nta kindi nkora yego kashi wow muriko murabitubwira uvuze ati yagukuye kure yagukuye heko kashi kashi yankuye kure mu sanzwe byiza amashure nta mafaranga ubu ufise kandi kugora abavyeyi ngo mpa mahera nkeneye iki oya gusa umugenzi abwiye ati yakugumugora abavyeyi ngo turabe ukwene tworondera ubuzima natwe turabe ukwene wo kwiteza imbere hakeneye ratio ntusaba umuvyeyi avuga ati nta kibazo tugende niho rero nabona yuko hakenewe mutahe ndikora kuri babavyeyi baca barampa mutoya tugenda wifashisha ugereranije n'amahera angahe udashobora kubura ku munsi nk'inyungu ndashaka kuronka nka 20,000 par jour wow ayo niyo make gusa ushobora kuronka ayo niyo make abakiriya bagabanutse bashaka kubijanye no kwandika abiyandikisha muri Eco Cash ubu ngo bisigaye vyoroshe kandi binyaruka byukuri nk'umuwaja nivyo ego nivyo biroroshe umukiriya ajya avuga ati jena ndafise carte SIM mugabo nta Eco Cash fise ubwo nyene mba ndayimwugururiye muriko murabitubwira muravye ingene mukorana n'ama equipe ya Eco Cash kuri tea muramukorana gute biroroshe gose muri Eco Cash turahanahana nzi kode y'umugenzi wanje nkaba mfise umukiriya arambwira ati ndafise umukiriya shirira ko yanembo yafise muri Eco Cash ego ndayafise gaca ndamushirira akamwakira naje ndamufise ndamutelefona kama nataba ari hafi naho yoba ari ruguru nkaba afise izo electronique arazima nkakira umukiriya hama naje ndayarose ngenda kuyatora ku biro vya Eco Cash canke agence ya Eco Cash hama akaba kayama izo electronique nkadisubiza wa muntu wa mugenzi wanje kandi ntibadukata ni ku buntu vrema wow uko yazimpaye niko nazimusubiza kandi nta numwe bakati cyane cyo ciza cya Eco Cash muravye ingene mutunganiriza abakiriya murabona yuko Eco Cash mwebwe abaje na Eco Cash mufise cyo muterera mu iterambere y'igihugu mijanye n'ubutunzi ego ubu mu iterambere ry'igihugu nk'ubu tugize depo canke tugize rotre hari amahera badukurako dukondisiyo dukeyi badukurako ego dushaka gufasha bikaba nk'ikori nyene badukuyeko abakiriya badakoresha Eco Cash muwabwira iki twobahimiriza bakaza bagakoresha Eco Cash kubera ubu ni biranyakwa cyane kandi turotira n'amahera makeyi gose no kugira depo ni kubuntu wow ndagushimire cyane ego murakoze bantu b'Imana nkuko namana bibabwiye bano bantu ba Eco Cash badufasha ibintu byinshi cyane haba turi hafi cyangwa tutari hafi mwavyumvise wiyumvira akazi ku munsi kakwinjiriza 220 ku kwezi ni 600 muntu w'Imana harura n'abakozi bangahe bayakorera nababwira ni kuri mikoro jewe nyene Juste Gale Academy for more Shake Black Machine Black ni harambe Eco Cash ni harambe abaja ni harambe guhana kubika no kubikura mu Burundi burati bye bye, la vista la ushlo mushlo hushla none.